ndabaramukije bene data mu kurikira ibiganiro bya P.T.G.A Ministries kazubigira kandi muri kino kiganiro SENGANA NANJE indwi ishize twari dufise nagize amagara make ntivyakunda ko ushobora gukora ibiganiro ariko Imana yagize ubuntu tugiye gukunda. Musi nshaka kuganira n'umuntu ariko ariganyira, umuntu aruhijwe n'ubuzima. Hari ikintu kigoye cyane kirusha umuntu kumenya ati ndava muri kino kibazo ndimwo gute, ahantu ndi ndahakugwa n'iki. Ibyo bica bikreya ikibanza cyo kwiganyira, umuntu akiganyira kubera ko atari bubone ko abigenza. Ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 6 uhereye ku 24 gushitsa kuri 34 ritubwira kutiganyira. Kutiganyira riratubuza. Yesu yakwigisha abuza abantu kutiganyira. Ku 27 haravuga ngo ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumbya uko yareha n'ukuboko kumwe amaganya yawe, amaganya yanje mbega yonshoboza, mbega yagushoboza kwisumbya uko wareha. Yesu akarashaka kwigisha ngo amaganya kwiganyira ni ikintu bikungura, kandi tugiye kubira kwiganyira ntaco bitwungura, ahubwo byaprofondisa umubabaro, bidutera kwihebura, bidutera kwiyumvira solution zitarizo. Ariko acavuga ku murongo wa 30, none Imana ko yambika ivyatsi byo ku misozi ityo biriho uyu munsi ariko nk'ejo bigaterwa mu ziko, mbega ntizorushiza kubambika mwebwe kwizera guke mwe. 31 nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki cyangwa tuzonywa iki cyangwa tuzokwambara iki, kuko ivyo byose bagira abahanga bitwarika so mwijuru arazi ko ivyo byose mubikena. Ariko mubanza mwitwarika ubwami bw'Imana uko kwayo niho ivyo byose muzovyumva. 34 ntimukiganyire ivyejo kuko umunsi w'ejo uzawiganyira ivyawo, umunsi ukagena mgogo yawo. Ku murongo wa 32 ijambo ryatubwiye ngo so mwijuru arazi ko ivyo byose mubikena. Ndabizi birasambla je biza kumvikana menga bitewe na situation nkubwiye ngo kukiganyira, nkubwiye ngo ivyo byose ko bikubitera gutera kwiyanketa. Imana irazi kubikeneye, niko Yesu atubwiye. Umva, mwebwe muri abana b'Imana data wa twese mu ijuru. Rero Imana yita ku mashugwe ikayambika agahora ashajije. Imana igaburira inyoni zo mu kirere ziguruka zitazi ko ziza kurya, ngo Imana ikazigaburira, igakreya ibihe kabya inyoni kamya ngo iki gihe ningenda hana kanaza kuronka byo kurya, iki gihe kanunguza nje hanaka. Imana yagize ibyo ko biba. Imana itunga utuntu tunyegerike. Iyo Mana ikora ibyo izonanigwa ite no gutunga umuntu wewe yaremye mu ishusho yayo. Mu pastor yakunda kumpa impanuro, yakunda kumbwira Olivier afite nako ndaca muri saison sejo kabisa yumye kabisa. Nako ndafise ibibazo byinshi ndamubaza kabisa, nibaza ko yarusha kabisa. Rageza aravuga ngo Hosenya tabara umuhungu wawe, afite nari ndushe, nari inquiet, nanumva nkene kumenya kazoza. Okay, none iyi saison ndimwo izohera gute? None ibintu nari fisa amaganya menshi, ariko ndashima Imana ko naronse gitugundirira ko mu buryo bw'impanuro yakunda kumbwira Olivier, izera Imana ntunyuganye. Ukwizera mfise na byinshi mu byo kwizera mfise navyigiye kuri we. Yarafise ukuntu ambwira kura kw'Imana, ambwira ko Imana ikuranye ibihembwe. Icyo gihe sinabitara nkuko nawe ushaka kutabitahura, ariko harageze igihe
ndabona ukora kw'Imana mu buzima bwanje, ndabona Imana ikikurana ibintu narambona nk'indoto ubuzima nkabona uriko buraza buriko bifabika atana effort ngize wanashima muri gahunda ziwanje mu by'imbere by'iwanje narifise izindi plan kanaka zo gushobora kunkura ahantu Imana agira impera umugisha, ariko Imana ibyaramaganya icyo gihe Imana irabihindura mu buryo butangaje. Ituzumanuro zarafashe n'ubyacankomeza mwene data mvuze ibyo kugira ngo nkubwire ngo iyo ndiko nakubwira ngo ntiwiganyire nawe uri mu bintu byinshi biguhanze biguhagaritse umutima by'ubuzima wiyumvira ngo handasohoka gute ndahava gute ntibiza kugira sense, ariko ukuri nuko Imana yakuremye, Imana wizeye izi ibyo ukeneye, kandi reka ngire kano ka exercice. Nta gihe bigeze kwa mu bibazo bikugaje nk'ubikugarije, nta gihe bigeze kuba mu ahantu utabona inzira zo gusohoka nk'uko uyu munsi biri. Imana yagusohoye muri tari witeze. Ngirambwira ngo Imana yakoze biri niyo Mana yaho uyu munsi, ko utabona uza kuva ahantu, ko utabona uko kwikora ahantu bitewe n'inguvu zawe, ntibisobanurirwa ko Imana iri limite n'ibyimviro byawe. Umukozi w'Imana no yampaye, uwo mukozi pastor nyine no yampaye akarorero, yambwiye Olivier, ukwizera na logique birafatana urugendo, bikagenda kagera igihe ukwizera bambe logique iruha ikananirwa, kwa ki en fait logique ni ubwenge nkoresha gutya tactique ndabigonza gutya, en fait n'investige muri iki kintu kagenda gutya kimenyungu ngena gutya, en fait ndose akazi hagera igihe logique inanirwa, ariko ukwizera kukavansa icyo kintu narimbiri no karacani kandi niko kuri ibyo twiyumvira imitwe y'iwacu haragera igihe inanirwa, ako kwizera kukavansa. Iyo Yesu atubwiye ngo ntitwiganyire, ashaka kutubwira ngo ntiduhe logique ikibanza, ko logique itakutubwira ko idashoboka. Nta muntu yotungwa, nta muntu yova muri icyo kibazo, nta muntu nta kuntu usohoka ahantu kuko ubwa ngo usohoka ahantu bisakomba afise kapitale imeze gutya, sakomba nipanze gutya, logique kuzana ibintu byinshi, ariko ukwizera kuvuga ngo nahatari inzira nzi ko Imana izohaca inzira, ibi ntabona ko bizogenda nzi ko Imana ifite kuzo bigenza. Mwene data ntiwiganyire, Imana irazi ibyo ukeneye. Reka ngo pastor yambwiye icyo gihe logique ishobora kuba inaniwe, ariko ukwizera kwa kunanirwe ntuti byizigiro. Afite amaganya icakora arakwihebuza, akumvisha umenga ku isi we byawe byakurangiranye. Icyo gihe nararira ndi muri biho yiwe nkarira nkuba ngo izabiga kumenga inzozi de rêve, mumenga urabizi iyo umuntu arabwira ibintu bidapanga sa bitagira sense sense bigira, en fait umva umenga ni indoto, ariko ivyo nk'indoto icyo gihe byaje kuba in realite. Mbese birishiriza ukwizera kwawe ntikuruhe, guma wizera Imana irafise plan. Logique ivyimbe byawe byananiwe, gahunda zawe, kuba wewe unaniwe ntumve ko Imana yananiwe, kuba wewe watanzira ubona ntumve ko Imana atanzira ibona. Umunsi nje gusenga nawe nkubwiye ngo ndeka kwiganyira, komeza wizera Imana. Imana irazi ibyo ukeneye, kandi si kubimenya gusa, irateguye no kuzogushikiriza ibyo ukeneye.
senga Imana kugira ngo Imana ikongera inkomezi, Imana ikongera inkomezi, ikureho bikwiye ukwizera kwawe, ikureho gutera kwiganyira. Data mu izina rya Yesu ndasengeye mwene data ariko ariganyira, sero ivyo karacamwo, sero na saison ariko aracamwo, ndamusengeye umuhe gutahura kumwitayeho, umuhe gutahura ko hari ibyo uri kuratunganya, ko hari ibyo uri kurakora, umuhe gutahurira ijambo wewe wita ku mashuka yambika, kutonirwa kumwambika, wewe wita ku nyoni ukazigaburira, kutonirwa kumugaburira, umuhe kubitahura, ntavyumve nk'amajambo y'ibake, ubuzima nk'amajambo y'Imana, ariko abigira ubuzima, muhe mwera, amuhe hishurirwa, amuhishurwa ry'iri jambo, cyangwa rimiremo ivyizigiro mu mutima wiwe, yoye kunuganga, yoye guta ukwizera, ariko agumye ukwizera, agumye ivyizigiro, yizere kufise, kandi ndabizi kufise plan, ndabizi kufise umuzamu ico kibazo, ariko kubera neme n'ibibazo amaganya mu banye menshi, ndamusengeye umushoboze kwizera, umushoboze guhagarara, umushoboze gushikama, ni mu izina rya Yesu, amen. Mwene data rema, shikama, hagarika kwiganyira, hagarika umutima, Imana ikwitayeho. Yesu aguha umugisha, gira umunsi mwiza.